bakunzi ibiganiro bica ku Muco Wera TV nkuko twari twababwiye yuko uyu munsi tuba dufite seminaire none rero ubu turirangije turi kumwe na bamwe rero bari bitavye muri iyo seminaire kandi banadushingiye n'intahe batubwira bimwe turi kumwe rero na Madame Stella twagomba tubwira ico yungutse muri iyi seminaire kaze. Yesu ashimwe. Nkuko muvyumvise nitwa Ndayiragije Stella muri seminaire naje nezerewe cyane. Ico nungukiyemo naco nabonye bene data, nabonye abo Yesu yagiriye neza, nabonye abari ku murimo, nabonye ababirimwo biyemeje gukurikira Yesu, hama kongera kumva ibyo bakorewe n'umwami Yesu ndabibonera byankomeje. Nabonye ko ntayijenye nyene byampaye kunamba kuri Yesu. None ibikorwa nk'ibi musabiki Umuco Wera? Turasaba ko nkuko nyene akigoro kabonekanye atabo mwasabye inkunga muri twebwe ikindi gihe mwo bitegura neza mukarondera komite ya bamwe muri twebwe tukabitegura neza kugira ngo ibihuzwa muri ubu buryo bibeho kenshi bega tubitegure tubone ngene twokemura intambamye ziri muri iki gikorwa. Ego tukaba tubashimiye cyane ingene mwatwitavye. Yesu abahezagire cyane. Mwebwe mwitavye ibi biganiro mbega Umuco Wera TV mwawumenyeshejwe n'iki, mwawumenye gute? Ego Umuco Wera TV watubereye umuco mwiza cyane kuko intahe zicako ziratwubaka cyane kandi turumva dusubiye kugira intege gusumba uko twari turi. Ego nari nakubajije rero wewe Umuco Wera wawumenye ryari, umaze igihe gikingana iki uwumenye? Igihe maze menye Umuco Wera TV hoba hariko haregereza umwaka ndabimenye, kandi nukuri abantu tumaze kubona bashinga intahe muri Umuco Wera TV baraduhezagira cyane, n'abantu baba barimwo mpwemu w'Imana kandi iyo bariko baravuga urabona ko bari kumwe na mpwemu w'Imana, bigatuma abariko barumviriza bagira umwete wo kurondera Imana gusumba uko bariko bararondera Imana. Yego kandi ikindi naco turasenga dusaba data wa twese wo mwijuru ko yodufasha, ego tukabikunda cyane kandi akatwungurira umuvumba iki gikorwa mwatanguje kigatera imbere gusumba kugira ngo abera bo mu isi bashishikare kubandanya urugendo rutujana Siyoni. None ku bakunzi ibiganiro bica ku Muco Wera TV ko bariko barakwitegereza bakumva wahababereye wobabwira iki? Ico nobwira abakunzi b'Umuco Wera TV nuko bobikunda cyane kandi bogerageza kurondera gukora bivuye inyuma, n'ibikorwa bakoresha intoki bakabikora mu buryo butandukanye kugira ngo iki gikorwa gitere imbere cyane gusumba uko kiri. Yesu abahezagire cyane. Murakoze cyane. Duhejeje kumviriza seminaire, mbega iyi seminaire wewe wayumvise mwiki wotubwira gatoya? Murakoze. Maze kumva iseminaire ko nsanze n'umunywanyi wa groupe Umuco Wera vyanezereye cyane, ngira inyota cyane, ndetse hari n'urubanza rwampamagaye ko nduga sinemeye kuduga, navuga ati hariho urundi rubanza ndindire rukomeye cyane kubera nsanze n'umukunzi gose wa groupe Umuco Wera. Hanyuma nkongera ngasaba Imana izikomeze groupe Umuco Wera, Imana izihezagire n'abatanguje iki gikorwa cy'i groupe nkuko twabikurikiranye, Imana izibakomeze ibahamagara meza. Yego cyane, ndetse niyo ndiko ndavyumviriza kenshi iyo ndi mu ngendo, narigeze kuba ndi mu rugendo hanyuma tuba twicanye n'umumizirima w'umudamu, ngize ndiko ndayumviriza yari ntahe umuntu umwe ariko arumviza ivy'Imana yamukoreye. Uyu muntu yaciye avuga ati vuza cyane numvirize,
mbona biramunezera n'igice cya kabiri cyose aracyumviriza bica bituma mbona neza ko umuco wera uri kuraguka cyane kandi nkabona neza ko uyu muntu amubwiye ubutumwa yashobora kwihana akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Murakoze cyane mwadushinga intahe muri iyi seminaire kandi biraboneka ko muva kure cyane. Mwotubwira icyatumye mwemera mukava kure mukaza kwitaba iyi seminaire? Ego icyatumye tuva kure tukaza muri no seminaire mucamake jewe kuva menya Imana naciye ntangura kwimenyereza kugendera n'Imana. Rero kuva ico gihe tubariye ko hazoba seminaire naciye nsenga Imana ntimwigamana ko numva ari igikorwa c'Imana none mwonyemerera nkazoba muri iyo seminaire nanje hama Imana kirabinyemerera nico gituma nacimba muri iyo seminaire. None igikorwa c'umuco wera TV we wakimenye ryari hamaze igihe kingana iki? Jewe igikorwa c'umuco wera TV mu kukimenya kuko nifuza kumenya ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye naciye nsaba umugenzi nari mfise ko nari ndose nyene telefone ishobora kuronka mu butumwa cyane mubaza nti mbe ahantu ndronkira nshobora kuva mu butumwa bwiza ni hehe bati hari groupe ndimwe yitwa umuco wera TV ati rero umugabo atari adimi amugushizemo ntibikunda ati reka ndamuhe nimero ziwawe azoca gushiramo hamasha nsanga rero mwashizemo bikunda ko mba umunywanyi w'umuco wera TV. None umuco wera TV ubusaba iki wewe? Jewe umuco wera TV cyo ndagusaba ko amwo kwagura igikorwa nkuko mwabitubariye ko mwoshobora kwagura mugashiramo ibindi biganiro bijanye n'amagara y'abantu cyangwa ivyo guhubnya n'ibijanye n'imwatubari. Ikiri naco je numva mu mutima naho mutakivuze numva mwo kuguruza konti ati ikonti niyo gufasha umuco wera TV kuko Imana ikora irafise nyene ikora mu buryo butangaje. Hariho igihe Imana yoshobora gufata gakora igikorwa gitangaje nk'ubwo buryo bubura mwege kubera numva ko muruha kubwo gukora igikorwa c'Imana kuko Imana ibona ibikorwa biri birakoreka bigatuma umwege mwabwo mugira nyene muronka abafasha mu buryo bwa materiel. Rero nifuza ko kuguruza konte n'amahera simeshi. Rero naho uko wiwuguruje ni kwizera mu bamugize ko kwizera nako Imana igomba kwizera ko kwizera yo gukoreramwo sinumva mumenga ndafise icyo notanga mugabo Imana ifise abakozi benshi. Ego tukaba tugushimiye Yesu nagwezagire cyane. Gomba utwidondore akazina kawe? Nitwa Sylvain Duhayimana nkamba ngahe Bujumbura. Iyi seminaire wayitavye wayikuyemwo iki? Iyi seminaire nayitavye naginezerewe cyane kuko ibintu byinshi byavugiwe nivyo twari tumenyereye bimwe tuvyumviriza kuri YouTube ariko iyo umuntu ayikabira kuri YouTube atabona uwo muntu ngo mubone maso muyandi hari gihe abantu bibaza byinshi ugasanga abantu baribaza ati ibintu bishobora kuba ari montage bagira ati ibintu bishobora kuba bitaba ariko uyu munsi twiboneye amaso muyandi abadushingira intahe baratwemeza neza ko ivyo bashingiye intahe ari ibintu by'ukuri hama twanezerewe cyane twubatswe mu mitima. Yego nivyo. None wewe ikintu ugiye gukorera umuco wera nkuko wakunezeye uzokora iki? Ico ngiye gukorera umuco wera jewe ubwa mbere na mbere umuco wera nayimenye iyo chaîne igitangura yitwa umuco wera hanyuma harabaye akabazo ka chaîne iritwa umuco gospel kubera mwari mugitunganya ku kabazo muragatunganya hanyuma murayita umuco wera TV hama kubera yuko muri chaîne ya mbere hari ama video mwari mwamaze kuhashira jewe ndakunda kugira ama partage kuri Facebook kuri page yanje ya Facebook kugira ngo abandi bantu binjiremo babiraye kuri YouTube. Nico gituma ico gihe nabasavye yuko umwotunyarukiza mugasubizaho chaîne kugira ngo tubandanye tugira partage abandi bayibone hama narongeye kudasaba yuko mutoguma muhindura chaîne kuko sena ubicogese bwamenye ikibazo cabaye ariko mwadusiguriye mu mwanya uheze ikibazo cabaye kubera yuko iyo umuntu agize partage nko kuri Facebook bigumaho rero yishe ni havuye ntibasubira kubironka ari abantu bacaje kubirondera bakabibura hamba ndashimira cyane umuyobozi wa wishene y'umuco wera TV kubera igikorwa ni kikorwa cyo kirubaka abantu imitima
intahe ziratwubaka imitima. Hama ico nosaba nuko hoba ukuduzwa igikorwa kigakura cyane, kuko nabonye yuko harakenewe ibintu vyinshi kugira ngo kiduzwe. Harakenewe ibikoresho, nabonye harakenewe kamera, kubera kamera mukoresha novuga ko ari nka appareil photo ni nto cyane. Rero ni naco gituma nezerewe cyane kuri akanya mu mpaye kugira ngo ntera kamo abatashoboye kuhashika kugira ngo bagire igikorwa bakoze, haboneke kamera ishobora gufata neza ku buryo bwagutse amavideo n'ibindi bikoresho bishobora gukenerwa, kuko iyo ibikoresho vyabonetse kuri YouTube, ibikoresho bibonetse barashobora gutanga ari ubutumwa bwavugiye muri eglise, ari indirimbo bakabitanga direct, hama bikagumako. Ico vyofasha abantu benshi kugira ngo nk'abari bari mu bihugu vy'Abarabu vya Oman ukunda gusanga bakenera cyane ubutumwa, kubera hari atabutumwa buvugirwayo, bakaca bakurikirana ubutumwa bwabereye ino mu mashengero y'ino mu gihe baba habonetse ibikoresho bikwiye. Hama ikindi nosaba nuko iki gikorwa twogisengera abakunzi b'umuco wera, hama kigatera imbere cyane gusumba uko kiri, hama n'umuyobozi wacu agashikirwa akaronka imfashanyo ikwiye. Ivyo navyo biva mu bakurikirana Umuco Wera TV, hama kugira ngo abantu bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza babandanye bamwakira biciye kuri ishene y'Umuco Wera TV, kubera hariho abantu benshi bafise ingabire zo kuvuga ubutumwa, ingabire intahe nyinshi, ingabire zo kuririmba, mugasanga ivyo bintu vyabereye muri eglise kanaka, abandi bari babikeneye bari hanze y'ibihugu, bari mu ntara hagati, ntibaronka ukuntu bavyumva. Rero iyo biroye ku rubuga ngurukana bumenyi nka YouTube, bisha bikurikiranwa n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, na cyane nka Arabia Saudite, ibihugu vya Europe, ibihugu vy'Abarabu nka za Oman, ugasanga abantu biko birabubaka. Hama izina ry'umwami wacu Yesu yabambwa agapfa kazuka, ubari muzima, rikabandanya riba mu mitima y'abantu, kugira ngo tuzobone iherezo ryiza, kuko turakeneye kubona iherezo ryiza. Ntidukeneye kubaho ubuzima bwiza bwo ngaha ku isi gusa, ariko turakeneye kuzobaho ubuzima bwiza tuzobana na Yesu Kristo. Ubwo nabwo buboneka muri yanze twahabwa ya Yesu Kristo. Iyo nayo nta handi no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, niho iboneka, niho dushobora kuzoshika mu bwami. Beje mwatubwiye ngo mwitwa gute? Je nitwa Silver Duhayimana. Tukaba tugushimiye kuri cyo iganiro utanze. Murakoze cyane, namwe Imana ikomeze kubazigama no kubahezagira, igikorwa gitera imbere, tubandanye tugisengera. Amen. Mbega mwitwa gute? Jewe akazina kanje nitwa Alfred niyo ndiko. Mwaje muri seminaire y'Umuco Wera TV, mwahungukiye iki, mwumvise ibiki? Twungutse ibitari bike kuko twaje tubinezerewe kuva mugidusohoreye ubutumwa bwo kudutumira, twarabinezerewe cyane kuko bwaraciye kuri ku ma groupe ya WhatsApp, ziraca ni kuri YouTube, ariko rero tugirwa n'ubuntu bwo kuhaba. Twanezerewe cyane no kubona bene data Imana yagiriye ubuntu ikajana mu ihishurirwa, ikabatuma bimwe n'ibindi bashoboye kutubwira. Twahimbawe cyane no kubabona ku ntahe zitandukanye twashikirijwe, Imana yakijije ubumuga butandukanye, twongeye gusubizwamo intege, kandi ko umuntu naho yoba ageze kure ashobora kugira ivyizigiro yuko Imana ishobora kumugira neza akagera agakira. None usaba iki abanywanyi canke abakunzi b'Umuco Wera TV bandi batabonetse? Ico nsaba abanywanyi b'uru rubuga b'Umuco Wera TV nuko nk'ikindi gihe boba bavuze bati badusohoreye ubundi butumire bwo kuduhamagara kugira ngo tuze dusangire umunezero canke twumve intahe za bene data, tubonane tumenyane, nuko borondera akanya. Uwo vyoba bikunze, naho haba hari ibifashi bimwe n'ibindi, uri umuntu kujya umuntu yitangira urubanza rwiwe akabishira mu manza z'intahara nk'umuryango, kuko hariho nk'urubanza umuntu ashobora kubona turu n'ugwi wanje sinoshobora guhara, umuntu umwanya akawurondera kuko n'uwimboneka rimwe. Nosaba yuko nk'ikindi gihe umuntu wese yokumva akagamagara, ndavuga nki ku bantu biba bishitse bakaba ari ngaha mu Burundi,
twabonye ko hariho na bene data bavuye za Makamba za Kayanza hirya no hino uwo vyokundira atagwaye ko yokwigora kahaba. Ikindi kigize kabiri nosaba jewe kuva menye uru rubuga naraja kuri YouTube ugasanga hari ibindi biko biragusamaza canke twararaba ku yandi mashene ya bene data wo mu Rwanda, ariko mbona ishene yanditse ko ngo Umuco Wera TV, mbona ko mwene data narinzi umukozi w'Imana wa ruguru Nyakarambo ndamwumviriza, hanyuma mbona kundi mu mama yitwa Maria candayikurikirana. Rero niho rero namubajije ati mbega bijya by'Umuco Wera bimeze gute, aheza aranshingira intahe nanje shima kuba umunwanyi wayo. Ndavuga rero ni ku umuntu ahora akurikirana runo rubuga ntashimye kugumviriza wenyene narusangiza abandi ubu butumwa tuvumve turi benshi. Hari habari hirya no hari kwisi hirya no hino badashobora no kumva ubutumwa bwiza, mugabizi ntahe umuntu ni wayimurungikira akayumviza ntizo buri cimufasha muri no rugendo kuja mu ijuru. Ndavuga rero nti umuntu azoba kuoba tuvuge nk'umushasha yoba atanguye kumviriza iyi ntaca yigumizako nayisangize n'abandi nabo bashishike baba banwanyi kugira ngo twese tugire turahana hana ubutumwa bwiza bishikare kugenda neza. Hanyuma ndasaba ico nsaba ndanasaba uburongozi bw'uru rubuga yuko bishobotse boshikani kuri Facebook naho, kuko hari habaja kuri YouTube abandi nabo gasanga bashobora gushika kuri Facebook gusa kugira ngo abakunda Facebook bayinjire ko basangeho ubutumwa bwiza. Abagiye kuri YouTube hoho byari bisanzwe biriko. Ego murakoze cyane kuri iki kiganiro muduhaye. Murakoze namwe kuduha ijambo. None madame, seminaire wayumvise gute, wayakiriye gute? Yangoheye cyane erimwe ibintu bitandukanye, abaciye mu mashuri y'Imana atandukanye badufashije ko. We none Umuco Wera TV uwuzi kuva ryari? Ndawuzi haraheze nk'imyaka 2 irenga. Ego newe usaba iki abakunzi canke abanywanyi b'Umuco Wera? Ico ndabasaba nuko bo kumviriza intahe zaho, kuko hariho abo usanga intahe zicako ntibazumvirize, ariko kuzumviriza birafise aho bikura umuntu, birafise ico bifasha umuntu. Hariga umuntu yibaza ko ivyo ari karacamwe ari we wenyene, ariko ugasanga hariho abandi bariko baca mu birenge ivyo ari karacamwo akacarema. Tukaba tugushimiye rero kuri uyu mwanya uduhaye. Yasaguheza. Murakoze. Nyakubahwa uyoboye ishene yacu Umuco Wera TV, twobanza tukabasaba mugasubira mukatwidondora nubwo dusanzwe tubazi. Nitwa Harushimana Celestin. Eko murakoze cyane. Kubatabazi barashoboye kubamenya. No musi twaramutse tuba dufise seminaire iyo twatanguye mu gatondo no tukaba tuyirangije aya masaha. None mwoshobora kugaragaza akanyamuneza bivanye no kuntu mwabonye abantu bagishoboye kwitaba iyi seminaire, niki cyabanezereye, niki mwumva mwosaba kugira ngo hanyuma umukunzi wese wa Umuco Wera TV azo kumva kama mudutera hanyuma? Mu bisanzwe ndanezerewe cyane niki gikorwa ci seminaire, navyiyumviye ko igihe kitari gito, none Imana irakoze cyane kubona kibaye kuri no munsi. Intego vyari nk'ibice bishika nka bitatu. Icambere kwa rukwegeranya bari abantu bashinze intahe ku Muco Wera TV, kuko rimwe na rimwe usanga abantu batizera neza ko abo bantu bariho, ukacumenga ni ibintu kumbure twaba twarababwiye bovuga bitari vyo, ariko abantu bababonye barushirizaho kwizera bakabona neza yuko ivy'Imana yabakoreye ari ukuri. Iyi ni intumbero ya kabiri, kwa rukwerekana ko igikorwa rero c'Umuco Wera mu Burundi kiriho, abarundi bamenye yuko hariho shene yivuga butumwa
abakristo bo mu Burundi nabo hanze bamenye yuko ariho shene ivuga ijambo ry'Imana. Nongera rero nsigurira abantu baje muri iyo seminaire akamaro ko kuvuga ubutumwa kuri internet biciye kuri YouTube na cyane ko ari urubuga ndiko ndakorera ko cyane. Twerekanye rero akamaro bifitiye ishengero gwaruka n'igihugu muri rusangi, kuko iyo uri kuravuga ikintu kiraba abakristo burya n'igihugu kiba kiriko kirahungukira. Rero twanezerewe rero kubona abantu batwitavye, twanezerewe kubona ingene bavyakiriye, nukuri twanezerewe cyane kandi turashima Imana cyane gose. Nakangurira rero abantu bakunda iyi shene, nabakangurira kuyikunda no kuyivisita kenshi kuko iriko ibintu by'ubugingo. Kuri YouTube hacako ibintu byinshi cyane kandi bitagira umumaro, na cyane kuba Kristo nibo nagomba gukangurira. Hari ibintu byica ubugingo. Rero uru rubuga rwagiyeho mu ntumbero y'ukurondera ivyokiza ubugingo. Hariho gwaruka, hariho abakuze, nta muntu numwe bitaraba. Rero ibi bikogwa nukwerekana akamaro kavyo, tumenye neza yuko n'Imana ihakorera mu gushikira abantu bari kure. Turafise rero uburorero bw'abantu bagiye baratubwira yuko byabafashije, bari mu bihugu vy'Abarabu, bagiye gukorerayo, abandi basanzwe banabayo no mu bindi bihugu. Buriya namandaraba abantu bumviriza umuco wera mw'isi yose, nasanze ari ibihugu byinshi cyane, kuko barakwereka muri statistique igihugu icari cyo cyose, nombre de vie, ngene bavisite umuco n'ibihugu narinzi biko biriko no kuri carte, nkasanga hari abantu baklika ku Muco Wera TV. Rero twasaba abantu badukunda ko bodushigikira, kudushigikira nabwo buri mu buryo bwinshi, uko Imana yoba ihezagiye umuntu yodushigikira. Hari amasengesho, hari ivyimviro no kuduterera mu buryo bw'amafaranga kugira ngo iki gikorwa giterekeje imbere cyane. Vyari ivyo rero twashikirije kuri no munsi, kwari nko kugaragaza cyane uru rubuga rumenyekane, abantu barumenye kandi bamenye yuko Imana yatanze urubuga rwo gukorerako. Nkaba ndabashimiye rero abantu bariko baradukurikira, nkaba ndabashimiye abantu badahengeshaganya kutubwira yuko ibiganiro vyacu bibanezera. Yesu Kristo abahezagire cyane. Amen.